Face check ID niki? Face check ID ni urubuga website rukoresha ubwenge buhangano AI rukamenya umuntu hifashishijwe isura, rugerageza kurondera aho isura isa niyo watanze iboneka kuri internet nk'imbuga, amakuru, amafoto rusange n'ibindi. Face check ID ikora gute? Face check ID ikora mu ntambwe zoroshe. Ushiramwa ifoto y'umuntu, isura iboneka neza, AI igasesangura isura, irafata isura ikayitegereza neza ihereye ku maso, izuru, umunwa n'imiterere y'isura. Ica irondera amafoto asa niyo foto wayihaye ari kuri internet. Ica iguha ibisubizo, ikakwereka amafoto, amalinki cyangwa imbuga aho iyo sura ishobora kuba ibonetse. Reka ndabereke etape par etape kugira mubibone neza. Uko bikorwa nuko rero. Uko bikorwa, nababwiye yuko ushiramo ifoto yawe. Nababwiye resume ingene bimeze. Uragenda muri Chrome yawe. Chrome bivana niyo ukoresha, cyangwa ukoresha Chrome. Wandikemwo face check ID. Uko nyene ndiko ndabibabwira. Munkurikirane neza. Face check ID. Munkurikirane wemeze, cyo wemeza kuri iyo link igira kabiri, etape par etape, aho ushiramo ifoto yawe cyangwa iyo uwundi muntu ushaka kugirira search, ushaka kurondeza. Uhitemwo ifoto yawe ngaho, cyo wemeza, utegereze. Ucufyonda ngaho kuri search, ugire ngaho verification yuko uri umuntu. Murabona ngaho usyondo kagumizako ukakazana ngaho kakuzuzaho kari vide. Ucurindira ngaho, urategereza igaskana ama website yose hariko ifoto yawe cyangwa abantu musa. Izo kenshi bakunda kubikoresha iyo bariko bararondeza umuntu cyangwa iyo bariko bararaba abantu basa. Murabona yuko ngaho namaze kubironka, baranyeretse n'ama link aho nshobora guronka ayo mafoto yose. Murabibona ayo yose n'amafoto y'umuntu umwe, abo bantu barasa. Murabibona neza. Ako rero n'akantu kizewe cyane.